tunabwira muri ekipe ya Real Madrid ku munsi w'ejo bari bafise urukino rwabo muri La Liga rw'indwigira 31 bari bakiye ekipe ya Girona i Santiago Bernabeu. Ekipe ya Madrid bagira gutya baza kunganya na ekipe ya Girona igisindo kimwe ku kindi. Resultat novuga itashimishije buri mukunzi wa wese wa ekipe ya Madrid. Ni resultat yateye novuga abegereye ekipe ya Madrid kwiyumvira vyinshi ku mugwi wabo no kuvuga vyinshi bigiye bitandukanye ku mugwi wabo kuvyerekeye kazoza kabo muri no sezo. Ndashaka abasore tuze muri rusange twiyaguye turabe ubwo ku munsi w'ejo ekipe ya Madrid kuba itongeye n'ubundi kwitwara neza. Ishobora kuba yabuze iki ahanini muri rusange imbere yuko wanashaka twinjira muri tapive. Ekipe ya Madrid muri rusange yari yaje gukina imeze gute, ubwo resultat bari bafise, performance mbi bariko baragira biriko biva kuki. Muri rusange ndashaka twinjire muri kuri match yo ku munsi w'ejo turabe bimwe mu bihe bikuru vyaranze gukina ku munsi w'ejo. Chris mfashe tuzize muri match muvuga ngo na ekipe ya Real Madrid yaraye no ngo itakaje amanota agera kuri abiri imbere no mugwi wa Girona, bituma no vuga ngo icizere bari bafise no vuga ngo Kugikombe gisa kiriko kiragabanuka ku bice nka 90% uravye no vuga ngo amanota basumbwana ekipe ya FC Barcelona tarakina ukaraba no vuga ngo Barcelona match bagiye kuba bakina, urabona ko no vuga ngo ekipe ya Madrid yamaze no vuga ngo kuba yitakaza icizere. Ariko kazi karaba ibi bihe bibaye no vuga ngo ni incuro igira kabiri bibaye kuri no menyereza Albero, numwe mu bamenyereza no vuga ngo kuva fati no ekipe ya Real Madrid match yiwe ya mbere yashitse no vuga ngo ayitakaza, ukaraba no vuga ngo match zagiye kuba zikurikirana uburyo no vuga ngo yagiye azikinamwo, warabona ko rimwe na rimwe atacize ariko aratanga no vuga ngo bivanye n'ivyo akora, bivanye na tactique rimwe na rimwe imbere no vuga ngo yayamigwa ikomakomeye, tukavuga ngo mbega ku migwi mito mito ho biraza no vuga ngo kuba bimeze gute. Twabonye no vuga ngo bagiye kuba bakina match na ekipe ya Benfica, tubona mbere yaho hari match ya Osasuna, aza no vuga ngo kuba aruhurira bamwe mu bakinyi vyitwa ko no vuga ngo bariko barafasha ekipe ya Madrid, aza kuba no vuga ngo abashira hanze, bituma batakaza no vuga ngo amanota 3 imbere no ekipe ya Osasuna ho no vuga ngo yashoye kuba batsinda ibitsindo bigera kuri 2-1. Ariko uravye no vuga ngo ni ekipe ya Madrid yari imbere ico gihe, ni ekipe ya Madrid ico gihe no vuga ngo yatangwe no vuga kuba iri kwiratakaza ca cizere cyo kuba no vuga ngo byo twari gikombe. No vuga ngo mu ndwi hagati bagiye kuba kena ekipe ya Benfica ari match retour, baza kuba bayitsinda no vuga ngo ibitsindo bigera kuri 2-1. Ariko ugiye kura match yakurikiye yari match ya Getafe, ni match abereye Santiago Bernabeu, ariho hano dusigaye tuvuga ngo mbega iracari ya stade buri muntu wese yoraba akavuga ngo iyi ni stade y'igitinyiro. Narijya ko twari tuzi ngo amakleba ya mato n'aya makuru iyaje kuri no stade hari kintu yaza afise avuga ngo iyi ni stade bakorera kwa amateka, iyi ni stade bigore ko gutsindira. Ariko uravye no vuga ngo imigwi iri kwirabatsinda no vuga ngo muri kino gihe uza usanga ni ya migwi mito utaha amahirwe. Rero no vuga ngo bagiye kuba batakaza match imbere ya Getafe igisindo kimwe ku busa. Rero ibi bihe byongeye kwisubiramo, no vuga ngo bakinya match hakiri kare, bakina match babizi ngo turi nyuma amanota agera ku ndwi. Umuke wacu Barcelona yamaze no vuga ngo kuba ashiramo, tugiye gukina match yashobora no vuga ngo kutugarura icizere, tukizera ko tukiri muri course mu gihe twari kuba tukirindire no vuga ngo ibizova muri match ya Barcelona na Espanyol. Baza no vuga ngo kuba bakora ikosa batakaza amanota agera kuri 2 imbere y'ino ekipe ya Espanyol ya Girona. Ariko ugiye kuraba turavye no vuga ngo kuri 11 bagiye kuba batangurana ko mwizamu harimo Andre Lunin, bigiye kuri kabiri hari Daniel Carvajal na Kizigenza uno mugwi Frank Garcia kuri numero 3, mugiye mutima wa defense hari umusore
Asensio na Eder Militao. Mugiye kuri nimero novuga ngo gatandatu hariko akintu n'umusore Eduardo Camavinga. Mu kibuga hagati novuga ngo imbere ya Camavinga yarashizeho bano basore bagera kuri babiri ni Jude Bellingham na Fred Valverde. Mugiye novuga ngo wari novuga ngo mu mugongo wa Bartaizamu yari Brahim Diaz. Mugihe novuga ngo abashaka ibitego yari Vinicius Junior na Kylian Mbappe. Je nkibona novuga ngo ino line up nibajije mbe Albero ino match ayijemwo vyukuri yifuza amanota 3 canke novuga ngo hari bindi ariko arapanga avuga ngo match ndayitsinda ariko reka ndayitsinde natakaje inguvu nyinshi. Nkibona novuga ngo umusore Chouameni atanguye hanze ubwa mbere ho nibajije ko Chouameni tubizi neza ko kuri match ya Bayern atazobagaragara kuki amutanguje hanze kandi ari muzima n'umusore yashobora kugufasha kukina novuga ngo muri defense centrale. Novuga ngo twaragiye novuga ngo kuba tubona uno musore no musore Asensio numwe mu basore badahozaho yaratangwe novuga ngo kuba novuga ngo yidogera uno mumenyereza Beroka atari ko aramuha umwanya novuga ngo ukwiyeho gukina kuza kumutanguza kuri no match. Je nayibona kari match bari kuri pressure bivanye nuko kubika abakinyi utegura match ya Bayern. Je sindabifata nk'ibintu vyiza yakoze kuko Bayern yagutsindiye Santiago Bernabeu. Nta cyizere gihari jana kujana mvuga ngo ngiye Allianz Arena ngiye gukuramo equipe ya Bayern, equipe twabonye ifise novuga ngo ubusatirizi bwiza, equipe twabonye ifise umunyezamu yakoze difference kuri match ukabona ngo ni equipe ivya bitariko biragaragara neza. Ariko ugiye kurana novuga ngo ni match nko mu minota novuga ngo nka 10 ya mbere ni equipe yari maze novuga ngo kuba ibona uburyo novuga ngo nka butatu bw'uno musore Kylian Mbappe. Ariko n'umundi byari byamenyere nka equipe nkuru ukabona ngo ije hari ikintu ishaka ni uno musore Kylian Mbappe muri match novuga ngo yagaragaye mu shusho ya Torres ko novuga ngo twari dusanzwe tumenyere ko novuga ngo bamuremera uburyo bwinshi ariko bikarangira novuga ngo atabo byaje umusaruro. Ariko twamenye novuga ngo umukinyi twa Jude Bellingham mwiza vraiment yagaragaje ko umwanya we muri equipe ya Real Madrid muri 11 batangura ari umwanya akwiye novuga ngo kuba afise bivanye na match yakinye. Ukaraba novuga ngo match yakinye basindwa no equipe ya Mallorca yinje novuga ngo agomboye. Ukaraba match yakinye kuri match ya Bayern yinje agombe. Ukarana match yakinye novuga ngo mu ijoro ryakeye urabona ko ino equipe ya Real Madrid uno musore Jude Bellingham ari mu kibuga hagati hari kintu kinini novuga ngo yofasha cyane no equipe ya Madrid. Byaragaragaye novuga ngo mwijoro ryake ariko handi je nemeranije n'umumenyereza uburyo novuga ngo yakoze muri Amplas kuza gukuramo umusore Eder Militao. Urabizi ngo ushobora kuronga novuga ngo corner ni wa musore afise novuga ngo bwa bushobozi bwo kuba yo gutsindira igitsindo kuri yo mipira y'imiterekano bivanye nuko afise ubushobozi novuga ngo kwa yotsindiye mipira inshuro nyinshi amaze kwa novuga ngo abigaragaza. Ukaraba kuzuga ukamukuramwo ukinjiza mu musore twa Den Hussein akaza kukirana na nuno musore Asensio. Twabonye igihe bari bahari novuga ngo ari bazima ivyo batanze bitari byiza cyane ugeranije novuga ngo nivyo tubone no musore Rudiga kuva yagaruka ariko aratanga ari kumwe na Hussein ari kumwe canke na Militao. Urabona ko hari ibintu novuga ngo batanga bano basore babiri bataragira novuga ngo batarashikana bwa bushobozi bwo kuba bo bitanga. Uravye novuga ngo remplacement yakoze vraiment urabona ko harimo amakosa. Ukaraho kuramo Jude Bellingham numwe mu basore yariko novuga ngo arafasha mu kibuga hagati kwa Real Madrid kudugana imipira. Ukarabo no musore Brahim Diaz numwe mu basore muri no match yaremye novuga ngo uburyo bw'ici aherezo no musore Kylian Mbappe. Ahanini ugiye kuraba novuga ngo nk'uburyo kize nko ma percentage uburyo na 80% yo
ya club gose yawuhaye novuga ngo Kylian Mbappe ariko atashoboye novuga ngo kuba abubyaza umusaruro. Ikindi novuga ngo cagaragaye muri no match ni ukudahuriza novuga ngo ku vyemezo vy'abasifuzi. Uravye novuga ngo ikosa ryakorewe uno musore Kylian Mbappe mu mpera z'urukino, karaba novuga ngo ikosa yarakorewe. Nibaza ko tuza kuvyinjiramo tukabiraba. Urabona ko novuga ngo numwe mu basore yari yagerageje novuga ngo kurondera ya makosa ko asanzwe novuga ngo abikora, ariko uravye bamwe bavuga ko itari penalty, abandi bakavuga ko ari penalty. Ukarana novuga ngo uburyo novuga ngo ibitsindo naho byabonetsemwo ni Valverde nyene dusanzwe novuga ngo tumenyereye kuri ya mpira yiwe novuga ngo byo guterera kure, ariko kandi na Thomas Lemar nawe nyene novuga ngo yasinze umupira novuga ngo atereye kure. Ukarana novuga ngo nibitsindo byari byiza ku mande zose, ariko ni Real Madrid novuga ngo yoyo kubgaye no yarifise kinini cyo guharanira kurusha equipe ya Girona. Kubganje equipe ya Real Madrid yakoze ikosa ritari ngombwa, basubiyemo ibihe bakoze kuva kuri june ya 25 batakaza imbere ya equipe ya Osasuna. Novuga ngo basubiye kubigarukana kuri june ya 31. Kubganje novuga ngo bakoze ikosa gutakaza amanota agera kuri 5 muri 6 yashoka mu nkino zibiri bariko barakina muri La Liga. Nicerekana ko novuga ngo amahirwe Kugikombe ariko aragenda asa n'ayataka. Birumvikana ko ni Real Madrid itariko iritwara neza. Festus, ndashaka nawe twinjire muri analyse turabe ubwo ku munsi w'ejo equipe ya Real Madrid ntibitwaye neza. Kubwiwawe urukino warukurikiranye, icabuze cyo cyarabuze muri Real Madrid kugira batsinde urukino rwo ku munsi w'ejo. Ku ruhande rw'iwawe habuze iki kugira ntibabone amanota agira kuri 3? Ikosa n'abakinyi batatanze ivyo bari gutegerezwa gutanga, ubwo numumenyereza canke ivyo yakenyuye, ivyo yeretse abakinyi batabitahuye byabananiye kwapika mu kibuga? Kubwiwawe hagati y'abakinyi n'umumenyereza canke muri equipe mu rusangi, nikihe kintu ubona ko cababujije gushika ku manota 3 ku munsi w'ejo? Bo icyambere cyo aho nohera si ahandi, match Real Madrid yaje kuyikina yifata gute. Turabizi muri Ligue des Champions urukino rwa mbere bakinye na Bayern bararutakaje ibitsinda bigera kuri 2-1. Ubu bari baje gukina muri La Liga kugira ngo barabe yuko basi boguma mu mahiganwa yose, kuko kuri Bayern nubwo batsinzwe ntibarataha burundu, baracafise quelque pourcentage zibaha amahirwe yo kubandanya. Muri La Liga baje gukina na Girona bazi neza yuko nibatsinda cyangwa uko vyari biri FC Barcelona yari barusha amanota agera ku 7. Bavuga bati amanota 7 tugisigaje urukino rwo gukina cyangwa tuzohura nitwabatsinda ashobora kuvamo, tukizera nibindi ko FC Barcelona cyane cyane ko turiko turabona isa n'iri kirabura ubusatirize bwiza, ugasangira atakaje amanota agera kuri 4 maze bikaduha amahirwe yo gutahukana igikombe. Je niyo shusho mbona yuko Real Madrid yaje gukina ibona canke yabona yuko vyose bigishoboka muri aya mahiganwa canke aya makompetition abiri igisigajemwo kugwanira. So tugiye kubiraba match bazokina na Bayern bazokina ku munsi wa 3, mugabo match ya Girona baje kuyikina ku munsi wa 5. Byumvikane ko barafise imisi gera kuri 4 yo kuruhuka imbere yuko bajya gukina shoke ibaha amahirwe yo kubandanya canke gutaha. Nico gituma nagiye kubona kuri line-up yinjiza mu bamwe mu basore vyitwa yuko umenga nubwo bakinisha kuri Bayern, uretse uyu musore Rudiga ndetse na Ardagira tubona ko muri iyi minsi ariko aratangura mu nkino zigiye zitandukanye, mugabo uyu munsi titwe yuko asa n'uwari yamwicaritse. Na Rudiga kigeza kina runurukino, mugabo ubona yuko afise kinini yari arafasha na cyane cyane ko ari umwe mu basore kuva avuye mu mvune batariko barirengagiza ngo bamutanguze ku gatebe kabasubirira mu nkino zikomakomeye. Waruvuze uti rero hagati y'umumenyereza n'abakinyi nikiye nuwahe twotaka inkubire kuba babuza amanota agera kuri 3? Turabizi twese iyo
inkino kanaka cyangwa urukino kanaka, umugwi kanaka ukinya urukino maze ugatsinda, ibintu byose ntivyitirirwa umumenyereza ibice vyinshi, ahubwo byitirirwa umukinnyi cyane cyane ugiye akoze exploit kugira ngo uwo mugwi kanaka uronke intsinzi. Ariko iyo bigiye guhindukira umumenyereza, iyo bigiye guhindukira umugwi ukabura intsinzi, vyose cyangwa amakosa buri kanenge kose kajya kumumenyereza, malgré amaokaziyo baba barose abakinyi bakanka kuyatsinda canke bikananira ko bayatsinda, kandi bari barose uburyo bwo kuyatsinda, byose bitukwa umumenyereza. Rero hagati ya abakinyi ba Real Madrid na Alvaro Arbeloa ni unde twotaka amakosa. Icyambere cyo novuga ko ku bakinyi yari yatanguje byaboneka ko nawe nyene yarakeneye intsinzi, yarakeneye amanota agera kuri 3 kugira ngo arabe yuko izi nkino amazi misi akina zigera kuri 2 atazi gutsinda ico bivuze, yarashaka gukina uyu munsi arabe yuko yotsinda runo rukino, na cyane cyane ko yaragiye gukina n'umugwi muri fazare wabatsinze ibitsindo bigera kuri 2-1 bari mu kibanza ca 19. Uyu munsi bari bageze mu kibanza ca 12 nyuma yo gutsinda Real Madrid, aho ndavuga ku mugwi wa Girona. Rero Arbeloa nta kintu na kimwe atashaka gukora kugira ngo arabe ko utahukana amanota agera kuri 3. Ku bwanje mbona yuko abakinyi uko bari bagakwiye gutangura niko yabatanguje, kuko ufise Vinicius ugafita Kylian Mbappe bose bakomeye, sinibaza ko wofata decision yo kwicarika umwe muri abo ngo nuko uzi yuko equipe keshi kina cyangwa itsinda umwe muri abo atawuri mu kibuga. Turabizi ko no mu ntango za sezo Kylian Mbappe atsinda ibitsindo vyinshi, yenurira abasatirizi haba muri La Liga ndetse no muri Champions League. Bano bakinnyi bose baratangura, ahubwo sinzi ukuntu cyangwa sinzi ikibazo cyo kiriko kiraduka uyu munsi, ku buryo tubona yuko Kylian Mbappe kuva avuye mu mvune inkino nyinshi bariko barakina, mugabo ukabona yuko amanota agera kuri 3 ntari karaboneka. Ahubwo twaciye tubona umenga Vinicius kwa kuntu yahora aza muri match, ukabona yuko umenga ntiwaje kwifatira ibintu, byaciye bigabanuka kuko ngucu umenga inguvu yazanana bariko bazigaburamwe ari babiri, ugaca tubona yuko Vinicius ivyatanga ntibiriko biraba bya bindi nyene twahora tumona Vinicius atanga kuri le grand match. Rero ku bwanje mbona yuko ikibazo kiri ku bakinyi, malgré nubwo umumenyereza byose bitukwa kumumenyereza, mugabo uko biri kose je ndabona yuko abakinyi umenga hari ukuntu bariko baramuhemukira gusumba uko we yari yabizeye. Ndagushimira cyane Festus. Garuma Festus ari kino yarahereje ko cyo kuri Mbappe na Vinicius. Nagomba nawe ndakubaza kano kabazo, kuva Mbappe avuye mu mvune equipe ya Madrid bamaze gukina match 3 atanguramwo zose, nta musore equipe ikiraronka ntanzi nyine bafise muri zo 3, ariko kandi mu gihe ari mu mvune equipe ya Madrid yamaze match batsinda mu 6. Icyambere na mbere Garuma gato kuri wewe bigize imisi bivugangwa n'abagiye batandukanye, abakozi b'umupira bagiye batandukanye, ati Mbappe ashobora kuba ari wari kibazo cya equipe, ariko nanje bikancanga kuko niwe teza amafaranga ni wari mebite we nawe ndazi n'ivyo bintu nawe horovyumva babivuga bagiye batandukanye, aho utiramira hagiye atandukanye barabivuga. Agaruma ndashaka nawe bino bintu iyo vyumvise vyibaza kwiki, ubwo nawe kuri wewe iyo wumvise babivuga nawe agatima karatera ukiyumvira ko nawe ukavyumvira. Garuma iyo wumvise ibintu bivugwa canke nawe ugirageje no kuraba ico zitubwira muri kano kanya, bino bintu urabiha ishusho ni urabivuga kwiki? Cyambere na mbere je novuga Kylian Mbappe lote ntago ari we kibazo mu mugwi wa Real Madrid. Yego ugiye kurebera kuri statistique abafana bo mu mugwi wa Real Madrid barabona ko neza yuko mengo ikibazo ashobora kuba ari we kuko ataraza ibintu byari bimeze neza. Ariko ikibazo je ca nibaza ni kimwe, gute abakunzi b'umugwi wa Real Madrid biyumvira kuvuga ko Kylian Mbappe lote ari we kibazo? Ahubwo je kibazo mbona ikibazo ntago yoba ari Kylian Mbappe wenyene, ahubwo ikibazo kiri kukuba
babakinyi bose bamwe bafise ijambo bafise izina rinini mu mugwa Real Madrid baramaze kuba bagaruka. Nimba twamaze kuba tuvuga ati Kylian Mbappé rotadahari, ekipe ya Real Madrid yari maze inkino zitanu zose itsinda yikurikiranye. Katugende turebe mbega ni Kylian Mbappé rote atarahari wenyene. Inyishu ni oya. Uko muba muri bamwe tuvuga basa nk'abateje ikibazo mu mugwa Real Madrid, Alvaro Arbeloa bikunda kumugora kujera. Kylian Mbappé rote siho yarari, Jude Bellingham siho yarari. Abo ni bamwe mu bakinyi bishize ko na Vinicius Junior, bamwe mu bakinyi bikunda kugaragarana nkaho ekipe ya Real Madrid bafise bose bari kumwe hagati mu kibuga bikunda kugorana kungene baza gufasha ekipe yabo mu bijanye no bwugariza. Ariko mu bijanye no kwataka ukabona ko harimo ibijanye na vibration, ukabona ko ekipe iri kira function. Ikibazo rero abantu babona ko Kylian Mbappé rote ari washobora kuba ari ikibazo mu mugwa Real Madrid. Kubganje mbona nabo ahubwo nabo bafise ikibazo. Nabo bafise ikibazo kuko Kylian Mbappé rote mu gihe abari karatsinda nta numwe aza kumukritika, kandi ikindi naco jewe ntago no kwigera nshira ikibazo kuri Kylian Mbappé rote, ahubwo ikibazo kiri kukuba Alvaro Arbeloa adashoboye kubajera kuko twaragiye kubona imbere y'umugwa nk'akarono tanga imbere y'umugwa Manchester City Kylian Mbappé rote siho yarari, Jude Bellingham siho yarari, umukinyi basa nkaho afise izina rinini gusonda abandi yari umugabo yitwa Vinicius Junior. Kandi Vini nawe dusanzwe tuzi yuko ibintu bijanye no kuza gufasha abandi mu bijanye no bwugarizi biragora, ariko twarabonye Rigeri n'ukungena abakinyi bakina bitanga bitandukanye nuko mwino misi babakinyi bose yamaze kuba bagarura bimeze. Nico kibazo twibaza ati mbega Alvaro Arbeloa kuba adafise Kylian Mbappé rote tukaba tubona Vinicius Junior na Brahim Diaz muri attaque bariko barafunctiona bakora neza, tukabona ati mbega ko adafise Jude Bellingham, tukabona Ardagira na Thiago Pitacha mu kibuga hagati bariko barakora ibintu byiza, mbega ni abagarura ibintu bizogenda gute? Nico kibazo twama twibaza imbere yuko agarura bajye bakinyi mamaze ziga nkino zitanu zose bikurikiranye bariko baratsinda. Ubu rero yaramaze kubagarura, ngira ngo murabona ko harimwo ikibazo cyo kungenagira akontorora babakinyi biyo kungena bajera. Nico kintu kiriko kiragora uno mugabo Alvaro Arbeloa. Abantu rero bavuga bakritika Kylian Mbappé rote, ego ntagaratora forme ziwi jana kwijana kuko no mukinya kiva mu mvune biragaragara. Chris ahejeje agitangura yakivuza ati ku munsi w'ejo yahushije ibitsindo mu yari Ferran Torres. Urya ni ibintu bishika, arego nivyo kuva garukana guciriyamo amaze kuvuga ngo kuba atera imipira irenga 200, ariko amaze kuba yinziza no ngo igitsindo kimwe cyonyene. Aho cyomba ko wa musatirizi twari tumenyereye no vuga ngo aza akarokora ekipe ya Madrid rimwe na rimwe, ahubwo ubu biriko biranka bigatuma beshi bibaza ngo ko twari tuzi ngo mbega Madrid igisindo kibuze ko tucitega kuri Kylian Mbappé, uyu munsi turacitega kuri iki. Biragaragara neza yuko mo imvune ziriko ziragenda zamusubije inyuma cyane, ariko ntago twoca tuza kuvuga nubwo biriko biragenda vyanka. Siwe wenyene urabona neza yuko ikibazo kiri muri Real Madrid. Vinicius Junior n'umugabo witwa Kylian Mbappé rote, partnership yabo muri attaque ntago yigeze functiona neza, biri mu bintu ubona ko biriko biragenda bibakora ko mu bijanye na attaque. Ariko sinzi ko mumaze kubona iyo bafise umwe muri bo undadahari, urabona ko umwe aragerageza gukora exploit ukamubona ko yagaragaye. Garuma uraho ikibazo cyano ndakibona umwanya umwe. Iyo umusaruro ubuze tubaza umumenyereza, ariko kandi turabe ngo mbega Perez umwanya yinjijemo Kylian Mbappé niwe wari ukenewe. Je kubganje ni oya, ati kubera iki urabigiye bahere barondera Kylian Mbappé, urabe n'izina Vinicius Junior yarafise. Vinicius Junior yarafise izina rito vyari gutuma aza akemera gacha bugufi akagira no vuga ngo mu bitugu vya Kylian Mbappé, ariko bagiye kuba bazana no musaruro Kylian Mbappé, Vinicius Junior bamwinye Ballon d'Or. Buri muntu no vuga ngo avuga ngo iyi Ballon d'Or bisa nkuko bayimwivye Vinicius Junior.
uwo mukinnyi aba yamaze novuga ngo kuja ku yindi level, aba yamaze kuba novuga ngo agira ibindi vyumviro bitandukanye nuko yari ameze mbere. Ababona ngo je nimbageze ko novuga ngo nja ku rugero rwa Ballon d'Or bakayinyima, ariko novuga ngo bigateza imvururu mu bantu bakavuga ngo iyi Ballon d'Or yayibwa, abandi ati byagenze ukunuko. Uwo mukinnyi aba yamaze kuba umukinnyi akomeye, reka umuzanira ko uwundi mukinnyi nawe aje guhiga ya Ballon d'Or kandi aje vyitwa ngo aje kumusumbya rya zina. Biragorana mu gihe udafise wamumenyereza ashobora kubicarika akabaraba mu maso akababwira ko bose ari abakinnyi basanzwe mu mugwi. Muri ico gihe bizokugora, kuko sindiko ndabona Albert waza kuraba mu maso Kylian Mbappe akamubwira ngo ca bugufi, akabwira Vinette ca bugufi, uza usanga ivyo bintu bigoye. No hano rero ariko aravuga umusaruro mubi wa Madrid, novuga ngo igihe Mbappe yinjiriyemwo sico gihe cari gikwiye ko novuga ngo yinjira muri Madrid. birumvikana ko niko Chris avyumva kuri we, ariko kandi vyamba pe tuzoza turabigaho ko amahigano vyacu vyo hanyuma dusanzwe dukora